uri he Gasanta uvuze aturi hehe jewe mana yanjye sinza ukuntu nakubwira gusa mvuye muri Revedo Day. okay Santa urashobora kusanga hano tware ejo abarundi bati burya amaso akunda ntabona kandi ati urukundo ruja iyo rushaka kandi ngo ukunda utamukunda burya ni nk'imvura igwa mw'ishamba ariko D1 wewe siko abibona ni D1 amaze kuba aba icamamare yigeze kugira inkuru ibabaje inkuru y'umubabaro aho yisanze mu rukundo rw'umuntu atamukunda ruganirwa babandi ngo uca mu ishamba utazi ukahaca inkoni utazi ni D1 yabaye muri ubu bubabare ariko kandi nabwo bugira aho bumushikanye muri music yiwe nyine yamfashije ranzana hano amaguma guhamagara Santa bitira kukunda kwita Santa ariko ntabwo uzi ufa ubaye Santa imbere yiwanje so kumwita gate Santa ndasavye umuhungu mwumvirize basi va ku telefone gato Ni Delicia amatwi vraiment. ni D1 yigeze kuboneka afukamira umukobwa amusaba urukundo aho benshi bavuze ati D1 ntaguhatiriza urukundo ariko D1 wewe gowe siko yabibona nk'uko bama babivuga ko amaso akunda atabona ni D1 yambuye umudari w'ubustari afukamira umukobwa abicishije mu ma TV amwe nk'uko yavyereka None unkunda urabizi ko nagukunda. D1 agira akajambo kanyu mubwiye basi ijambo ry'abantu mubwira no kunda mukunda kandi azacika intege kandi arindiriye ako D1 njemo numenga urondera undi mukunzi basaka kwibagiza ibi bintu byose nabubaho Hariho abazi ngo twarakundanye njyewe ntitwigeze dukundana. C'est juste que ntigeze ndanamukunda. Ndakubesheye twigeze dukundana. D1 yarigeze gukora urukundo wasi n'umunsi n'umwe sinuvuga ko byinshi story yawe itingira bivuga byose uyu mukobwa yita Santa ariko D1 amuzi nka Kate niho D1 yakuye iciyumviro cyo kwandika indirimbo Waiting yakunzwe n'abantu batari bake. Ndabizuronderwa na benshi beba no amahera imiduga n'ibindi byose barafize ndabizuronderwa na benshi beba no amahera imiduga n'ibindi byose barabifite Jeffy umutima nicyo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzabanye gukunda mbaye yani oh yeah I'll be waiting 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 kugeza umpaye love from your heart. Iyi ndirimbo yaje gusohoka mu myaka y'2022 yarakunzwe eka irugururira D1 imiryango ituma n'abantu benshi bamumenya nk'umuririmbyi ndizera ntakekeranya nawe uri kuranyumviriza ushobora kuba uri umwe muri benshi bamenye D1 kubera indirimbo yiwe Waiting. D1 naho yagumye asemerera avuga ati iget burya niwe rubavu rwanje niwe umutima wanje urindiriye uyu mukobwa we ivyo ntiyavyerekwa kuko yavuga ati jewe nitwa Santa kandi urabizi ko tutigeze dukundana rero kuza kunyararaza ku mateleviziyo atandukanye ntaco bivuze ntibisigura ko no gukunda
D1 ati uko bigenda kose n'inyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda canke se nzogutegereza. Uku kwari nko guha umwanya uyu mukobwa ngo agende yitekerezeho canke yiyumvire, hanyuma uyu musore amuhe inyishu canke se amuhe ikibanza kibereye. Ibinyamakuru bitari bike byabandanije bitabariza D1 mu myaka ya za 2022, 2023, ariko biranka. D1 birangira uko. Santa twe tumuzi nka Santa ariko wowe twumvise umwita ngo Yigete, ngo kuva gere witwa Yigete. Kajya kwitwa Santa kuva ryari Yigete. Nanje narumiwe, nabwo ko nari numiwe, yambwiye Yigete. Rebyo bya Santa nari narumiwe kumva ngo yitwa Santa. Vuba njya munsi nakwiswe bava ngo gukutwa ari nkubuka yambarira kuri ko byabaye nanje. Santa Yigete nyine. Chizige ndamwita Yigete basha turimo kwicana. Santa nyine Yigete avuga ati je cambabaje nukuntu nari naramwankiye kuva kenda mbwa ko bidakunda ariko akabanza kubizana ku makamera. Nico kintu miga interview cawe cyakubabaje gituma wumva iyo interview wifuza. Nyandrag yashatse kwerekana ivyo tuhora tuvugana canke ibyabaye, kumbure yibaza yuko ngo kubera ndi imbere ya kamera ngo cenemera. I can't. Biga kwankigwa ni kimwe no kubura umuntu afise ari patient n'ikindi. Kindi umuntu ari patient kandi navuze ko mfise ko no mundirimbo n'imyaka 10 uzobukimu. Nime imyaka 10 nkimukunda. Bisukura ko imyaka 10 itarakwira. Kandi nayo yokwira ndakeka bitokunda ko n'umundi ni nyuma y'imyaka 10. Nice kintu mukundira. Mvuze ndamukundira ikiye nta hamwe nosanga icyo kintu akibuze ugasanga je ndamuheba je mukunda ko ari kose. Ndamukunda kujya nyine ari. Ingeso nimba afise ingeso bibyo bintu bita ko ari bibi kuri jewe byose ni byiza. Ndashaka kumenya mumenyanye na Santa umusi wa mbere na Yigete umusi wa mbere. Ubuse kuvuga ngo Santa twe dushwanura biza. Je nivyo nziri vyatubwiye. Twatubwiye ko yitwa Santa nawe ukabuzi Yigete turumva si Santa Yigete. Wowe mwaramenyanye hama uramudiraga nice kintu basibaza uko kwankiraga D1. Wewe cyo nomenya kiri muri we ariko sinibaza ko mba gihari. Ibiganiro twakoranye yambwiye ngo kwanka kubera uri mugufi. Oya pana ni kuri je umuhungu nsumba uburebure n'ukuri. Ntina nuko byakunda. Uyu D1 yabuze urukundo kubera uko areha canke se kubera uyu mukobwa amusumbya uburebure nk'uko yabimwagiriza. Ni muntu ki? Urugendo rwiwe rw'umuziki rwifashe gute? Ni D1 yaboneye izuba mu Kayanza, ababyeyi biwe bamwita Ndayishimiye Diedon, ariko umuziki umubatiza D1. Yavutse ku mubyeyi papa we yitwa Kamaro, naho amazina yose umuvyeyi watamenyekanye canke se ya mama wiwe, ibyo nibyo twabashije kumenya. Ni D1 yaje neza na neza mu muziki mu mwaka w'2019 n'indirimbo yiwe yise Nzogumana, ariko ntiyigeze imenyekana. Ni D1 yahoze yimba ubutare ariko akaza kuvamo umuririmbyi mwiza, muririmbyi w'icamamare. Ni D1 kuriwe gushika i Bujumbura zari nk'indoto ziwiwe, bityo Imana irabikora aronka ishure rimuzana i Bujumbura, aho yarahejeje amashure yiwe abanza ya secondaire canke saho yarahejeje umwaka w'9 acagirirwa amahirwe aba orienté kuri lycée Gisenyi, aho yize abayo. Akimara guheza ishuri niho yaciye yigumira i Bujumbura yitangurira ibya production, ari naho yaje guhurira na Santa, maze Santa amujanjagurira umutima nk'uko nawe yabyivugira. Ni D1 avuga ati jewe nararonse amahirwe menshi, ndaronka ba supporters i Bujumbura, bityo nkakorera umuntu nk'indirimbo nkimara kwiga iby'ubu producer akama ibyo 30,000 20, ati ubuzima burabandanya kugeza iteka music
intoye maze ndavamo umugabo nk'uyu. Byo yabonetse abiyagira ikinyamakuru. Rero iradiyo narayica niko ndavuga ati rero umuntu aravuga avugira hega nani reka numvirize indirimbo ya Sabine numvirize indirimbo ya Bruce Melody hakanye mbona ndi kontra ikintu kiwanje anti this time rero ndumva ko ndijewe muri akanya bwo byavuye kera cyane gose ariko nagiye kubyinjiramo neza 2019 nako nakoze indirimbo ya mbere ko tuzogumana yego hanyuma ndakora n'ibindi bikorwa nyene ndadiga production ndaza n'ibintu birebire gusa twaje gutera story ngaya ngo tuvuge ngo kahise kanje kangana gute ribiki anyway twaje kuvuga ku muziki ndibaza mushashe T1 uva mu Kayanza kuza ibujumbura usho no kugera ahageze bisaba izindi mpwa mu nyinshi cyane ndakeneye kumenya nize challenges uhura nazo mu Kayanza habere ibintu byinshi cyane gose nakubwiye reka ndakubwira ariko nta kibazo mu Kayanza narembye Butare beshi barabizi turacakunja Butare urinjira mu ntuze urimba kwanza nk'imetero nka 5 tukumanuka ukinjira no gucukika maguci metero nka 5 nk'umuhungu wese yakunze ko abigenza. Imana yaje guhezagira wa mukobwa Santa aronka igihembo c'umunyamakuru yigenje neza, bityo D1 abimenye arambara agenda mu birori byiwe. Imana iranabikora aronka akanya ko kumuyambira aho D1 avuga ati aha vrema ikiri ku mutima kirururutse, ati ibi ndabikesha uhoraho wenyene nk'uko abyivugira. Mwimani muhumugisha asanzwe Santa navugana n'umuririmbyikazi yitwa Wise Labesto. Ayano. Congratulations. Uyu mbagute kuba uramusurase awadi y'umunyesha makuru mwiza w'umwaka muri 2022 ariko kubuno munsi ushigikiwe n'umuvyeyi akubyara. Gushigikirwa n'umuvyeyi bisigura iki? Bitanga isuri ryahe muri entertainment na showbiz? Karibu sana. Icyambere ndashimira Imana yashoboye kudushikana hano hamajewe inezero idasanzwe kuri award kubera ko umwaka wa 2022 ni umwaka nakoreye mu gisata cya gospel, igisata abajournaliste batigeze bakoreramo batashaka guha promosiyo abaririmbyi. Naryohewe cyane concert namamaje cyane yangiriye neza concert niyo yabaye concert ya mbere mu mwaka. Hama gushigikirwa n'umubyeyi ni ibintu abarundi batoroshe, ariko umubyeyi ndi ku kazi cyane nagiye muri mediatique nubwo no boca cyane nubwo no tasabunani araryoherwa cyane. Leo. Thank you. Merci beaucoup. Wow. Arakaribu kwani kwa kila tango. Leo. Kuzangagira ngo atandukanye nashimwe. Ni kukugone manager Wow, Santa na D1. Wow. Uyu Santa yamenyekanye mu kuriza abahungu canke se mu kubabaza abahungu mu rukundo. Si D1 wenyene yihakanye kuko yongeye kugaragara mu mwaka wa 2023 yihakana uyundi muhungu we yavuga ko bakundanye kako n'imiryango ibizi, ariko uyu mukobwa akaguma aboneka mu binyamakuru avuga ati uyo muhungu usibye no gukundana nta wenzi. Ubundi uyu Santa we ni muntu ki? Kubera iki yatoye iyi nzira yo kubabaza imisore? Bible. Santa tugiye ko atawuzi kuko ingere yabivuze, ingere yasigura ibijya bintu umenga n'umuntu nyene kuko ariyemera neza, afite confidence dasanzwe, yarasigura neza yuko no muri famille bamuzi. Donc sinkunda vya bintu zo kuguma winyegeza iki niki cyo muhiranda shika. Santa muhiri wanyu baramuzi. Ziza Sorry. Ibyo kurira ntibirimo. Kurira n'ibisanzwe. Mwese hariho abantu bashavuye baranda imitsi cyangwa bagira iki, kurira n'ibisanzwe. Ariko ujya muhungu iyo mvuga cyane mwavuga ni bwa butandero mwabonye ko atubaha, ariko nagenda babwire ujya muhungu afite nabonye akantu gato gusa
n'umuntu yampaye link ndaba akantu gato ese nakurikiranye ngo ndabizi nagiye ngo ndabe presentation yiwe abakunzi ba Isaac TV abakunzi muraba ama TV yose yava kagera ujya muhungu sindamuzi sinzi yava sinzi cyakora sinzi ikintu na kimwe wani igitima kindi gice si jewe Isaac papa yarababaye niwo mbabaje umva nicyo gituma je nshobora kurira nk'uko umukobwa wese yo kwihagarara ko Santa wewe ibyo bamuvuga ko sikabibona ahubwo avuga ati abo bantu bararushe bakwiye kwegera Yesu ati kuko Yesu niwe aruhura abarushe n'abaremerewe atariko jewe ntaco mbona nofasha izo ndushi canke se nta mutwaro n'umwe muyo bikoreye mbona ano batura ibintu by'urukundo biragoye ariko kandi ni ibintu biba abishikira abantu bose byoshikira wewe byoshikira mugenzi wawe byoshikira n'uwo ari we wese ariko hari ibyo tubona bikadusiga hari ibyo tubona bikadutangaza ni Santa kugeza ubu atamakuru yiwe ari ahabona ko yoba yarashinze ugwiwe ariko muri uyu mwanya byifashe ariko sindi ko ndakwinjirira gusa je Yesu niwe yavuze ngo muze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura ndabikoreza ingata yanje itababaza je siduhura Yesu niwe wabishoboye Yesu niwe washobora kukuberaho umugore atokuberaho umugabo ahiki aho papa wawe na mama batokubera sinzi gituma rero Diwan kurangiza ikiganiro bigende gute kugira ngo ikiganiro ko ndabona tworara ngaha kitohera Santa nawe reka gukarabasi Raseka twumva akajambo kanyuma ka Diwan bazi mwishire mu kibanza cy'uwanje nawe wari kugira gutegereje wewe nk'ukuntu wewe niho nyene wishofa tari muragenda Ujye basi Diwan agira akajambo kanyuma mubwiye bazi ijambo ryana mubwiye no ndamukunda kandi nazocika intege kandi arindiriye Ako Diwan je umenga urondera undi mukunzi basaka kwibagiza ibi bintu byose nabubaho abarundi bati nta nkuru itagira itangiriro kandi nta n'inkuru itagira iherezo hagati ya Igelt na D1 umwe ati nta wundi mukunzi abaho yoza ansumbira Igelt uwundi nawe ati ntabwo uyu muhungu twigeze tuvugana byo gukundana sinumva ukuntu ibi bintu byoja kuri televiziyo bigafatwa nk'uko noba ndi umuhemutsi canke noba ndi umugome ushobora kwibaza ati ubundi urukundo bahatirije ruva mwiki rushikahe rugarukirahe ariko nanje nta nyishu nshobora kuguha ariko D1 wewe aha afise ico abivuga ko canke se afise ico yabivuze ko nubwo bamwe n'abariya dushobora kutabihuriza ko ariko ntiza amatwi umwumvirize gato jewe sinamutereye indero nawe yaba ari mu kibanza cy'iwanje ari kugira nkabijya urumva yasoze kunyere bari abazi ngo twarakundanye njyewe ntitwigeze dukundana c'est juste que ntigeze ndanamukunda ndakubesheye twageze dukundana Diwan yarigeze ubwo urukundo wasi n'umusinoma sinavuga ko byinshi story ya waiting irabivuga byose umva sharindiriye arindire numva arindiriye nyene kwihangana nyene ni byiza ngabo kuvyo numva jewe sivyurimo basi Santane urafise mu boyfriend basi ico uriko kimbaza nkana je numfasha kumenya ukuntu yakira ibintu byose basi haheze imyaka ingahe ibyo byose bivuze niyo myaka yose haraho nari ndamufise haraho ntari ndamufise ibyo byose nta na kimwe kigeze gihinduka none wumva Diwan turangiza ikiganiro basi
ushobora kwibaza tese amajambo ambwira umuntu nakunze canke se uwo nkunda burya uko ndayamubwira wewe niko ayafata canke se agera igihe akayibuka. Ibi inyishu ni kuri umwe wese bivanye n'uko afata ibintu, ariko D1 mu guheza iyi nkuru yiwe y'urukundo canke se y'uwo yapfiriye, uwo yihebeye, we yavuze ati ngira ndaguhe amajambo basi ndagusavye ntuzoyibagire canke se uzohore uyibuka. N'amajambo yaragizwe n'indirimbo yaririmbye kubera uyu mukobwa twabumvishije haruguru gato mu guheza iyi nkuru niyo majambo D1 yavuze ati reka ankusezeze aya majambo ati kumbure umunsi uzoba uyibutse uzoyibuka ko hari umuntu yigeze kugukunda canke se uzibuka ko wigeze kugira umuntu akwitayeho, wigeze kugira umuntu abura amahoro kubera wewe. Ni D1 mu kuvyerekana yafashe gitari yiwe nk'abaririmbyi abaribo bose, ariko harabayamaze ngo abaririmbyi baririmba urukundo atago bagira, ariko kuri D1 we ibi siko vyari vyifashe kuko wewe ryari nk'isezerano yariko aratanga canke se yari nk'amajambo y'inkoramutima message umuntu uwo ari we wese yokoresha yariko aratanga ku mukobwa vyaboneka ko yapfiriye canke se yakunze. Uyu mwanya ni gwawe ngo wumvirize. Fuza ko wamenya ngumiriza tubyine buhoro nyumva nitankundira. Ndagusabye iyi ndirimbo ntuzoyibagira, sibyo? Basi ndagusabye nibura giza kwibutsa. Twarangije ikiganiro ariko santa ari ikintu ashaka kubwira kuko niyo surprise yari akwemera ntiyari bwayigusha usanga ari niyi gitari nico kivuga usanga ariyo surprise yari yaguteguriye santa bose mwumvirize gato. Ndagusabye ndwana benshi beba no amaheri imiduga n'ibindi byose barafise ndabizi uronderwa na benshi beba no amaheri imiduga n'ibindi byose barabifise Jefise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 iyo niyo kado mwayimundi mwampamagariye birize bazi kaneze ko indirimbo ibibutsa byinshi iyo naje ndayizi ndagufasha I'll be waiting ugeze umpaye lova Mbiriza je ndibaza ikiganiro twagejeje ugeze umpaye lova from your heart ya ubandanye urindira nta kundi none ego nivyo amaso akunda ntabona, ariko twebwe nka media of people ntabwo tugiye kubaraza kubera inkuru y'urukundo. Reka dusezerane, ariko nizere ko bike muri vyinshi by'iyi nkuru y'urukundo mwabimenye canke se mwavyibukijwe. My name is SB, this is media of people. Make sure to subscribe. Thank you so